Ku kiyago kijanye n'ubugeni turi kumwe na Mutama Hantoni Ndakâzi, atubwira yuko umukobwa amaze kuja kubaka urwiwe ntiyasubira kuja mu rugo gushika bamusohoye. Ico gihe rero bavuga ngo agiye mu nkinga akigira ubugeni, nta gikorwa ashobora gukora, yararindira bakamusohora akava mu nkinga. Kuva mu nkinga rero ab'iwabo b'umukobwa nibo bazana inzoga, hanyuma bagaheza bakamusohora inkinga. Aho rero zaba ari inkinga za mbere, mu nyuma bagasubira inyuma bakazogaruka kumusohora inkinga za kabiri. Inzoga rero ngo zari nyinshi, murumva yuko na kera imanza zari nyinshi. Aha tubona uwugize ubugeni uwo munsi baca bagenda bamusohoye, urumva kera siko vyari bimeze. Ego none Mutama wotubwira inkinga niki? Inkinga naho yabagiye kubaka nyene, eka akigumira mu nzu gushika bamusohore. Ego urakoze cane. None nk'inzoga bazana zaba zingana gute? Ntizigira igitigiri? Oya, barazana nyene abantu bakanywa bagahaga. Yifise? Ego vyavana n'ingene umuntu yifise. Uwifise yarazana nyinshi, uwutifise nawe kandi akazana nkeya. Ego ego. None nko gusohora inkinga za kabiri haca nk'igihe kingana gute? Bavuye gusohora inkinga za mbere? Ego ego. Ntihagira igitigiri? Ego haraho basohorera rimwe na rimwe inkinga za mbere n'iza kabiri bakagenda bahejeje. Ne nko gusohora, baza gusohora ubugeni bubaye, baza nko gusohora inkinga za mbere haheze nk'igihe kingana gute? Bamaze nk'imisi 3 barashobora guca bagaruka gusohora canke? Ntibagire igihe, imisi 3 mugabo ntiyaja musi. Ego. Ni ukuvuga rero ubugeni bubaye baza gusohora inkinga imisi 3 imaze gushika canke imisi 4 gutyo. Yego turagushimiye cane.